shiranga tura sport twatanguye twatanguye je ndi mu sportif ma yaraba kuboko kubasira igishiranga tura nuko uyo munsi bayikura ukuboko mu sportif oya uzo bayete ni de sport nambari yindi ego panga gahunda jendi ready hama ikindi naco nizo kutaje kundukira ngaha ko ngaha aru uvenda kubwira ntufate nabi je naje kubera ko warunkene ivyo dukorana okay sinarinzi no sinarinzi rindira sinarinzi ivyo nakwati jewe ibi bintu gahunda uwanzaniye sindi I'm not ready received rero mugaca mvuga ati sinogenda urumva kuko nta mwanya gutuhari reka ngenda kubwiye ko wana wabivugiye kuri ntuze reka ngenda kubwiye ko ibintu hagize yuko vraiment no partout rukanye yaro nyarutse urazi neza kuzonkenera dusoye korana none Fafa sindakwirukanye urkurandisha mu bwonko sohoka ugende Fafa please sohoka ugende singiye ari kuko ngiye ndazi ko vyo kugora ivyo bintu vya byo kwishebe duwa wikaza winywesha amatabi kinibiki amaki ego ivyo bintu ndakuzi okay Fafa haguruka singenda aru singe aru ibyo byo kwigumura jewe sindabishaka kuza kunyigumurako ejo uzonkene zo telefona Fafa haguruka Fafa aru Fafa ingo kuba hano ni munzi wanje okay please sortez jana aru ndi jana okay ndi jana ariko uyu mu Fafa okay allez parfait. Les amis, nubu uyu munsi ngira nsubiremo ngira mega sopo umuntu wese azi yuko jewe ndamutumye ko dukora ikiganiro n'ikiganiro simba ndamutumye ko ngo duterana amajambo canke ngaze kunuka ni wanje ntangaburira ntaca mfasha nta kintu kimwe sinsuzuguye umuntu wese no ariko umuntu jewe nzotumako kugira dukorane ikiganiro akazana ibintu by'agasuzuguro tuzobonana babi sinkunda kagaye Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien, c'est Céline Carlène Alou, comme d'habitude nous sommes officiels, comme nous sommes masse Yinyana. So guys, murabona umutumire wanje aujourd'hui ya mumuzi kuri byinshi mumuzi nk'umugenzi wanje mumuzi ndavuga gute nk'umukinyomareresi mumuzi nk'umuririmbyi kazi wa gospel bon yeah kubatambuzi kuri bashasha kuri Nick Drip Shop TV arashaka kwidondora. Salut guys, ni Fafa qui vous fait un anime, ngoja kufanirire yeye Evergreen, yes. Icyo bagiye kuvuga nuko sanzwe ngana amatraitement ya cheveux naturel. Yeah. Ni wanje gutya. Amavuta cyangwa amatraitement, ama masque n'ibindi. Bon, je onye. Oui. Welcome rero kubavyifuza. Jewe unciye ko nze gushikana dayira. Yes. Nzohingama ni direct. So guys, uyu munsi kwa tugiye tuyage ndamumaze why what je wantumiye bakam nyine n'umugenzi kandi dukorana kenshi twatoke kangende as une actrice nibirinda ko ndinda kumenya ngo nzakimana ibiki iki niki sherekeye filme yawe wigeze gukina canka wa mwakinanye ya ba uranunguye donc si ndumva sindaba ready yukuba no gice ndavuze ko kirekire kubijanye na pako yanje ariko cyo ndokubwira nuko nkuko ubizi donc maze imisi nagarutse muri game kandi siniteze gusubira inyuma ukundi kuko ivyagenda biratuma byatumye manza guhagarika ubu naravyize kandi abitoreye inyishu gusa cyo ndokubwira nuko dimanche ari lancement turimo ya filme tuzokora novuga polo mano bigeza ngaho
yeah. Okay. ariko ni ibintu nkunda ni ibintu bindimwo ni ibintu mage ama obstacle nagenda ahura nayo navuga ati sishobora kureka na cyane ko abavyeyi banje basanzwe bashigikiye nga navuga ati ari ibintu mu buzima uraba ibiba biri important kuruta ibindi mu mwanya rero iyo usanze ukoze ikintu wari guherako ukagiherezako uba wisha ibintu cyane usanze ikintu wari guhereza ko gitanguriyeko naho nyene birica ibintu kandi ugasanga ubuzima bwawe urabwisha nke destin yawe kazuza kawe rero jewe mu vyagiye bituma mpagarika ndetse ko nzobivuga ko hanyuma kubera uranungwe nabikuki nugure mu kigo ndabijewe navugira ibintu yaragera ariko gusa naciye manza kuvuga ati ko mbona bibaye n'ingene kuragenda nkabona klima ko itameze neza reka manze nitebire by'amashuri niteho vie privée mugabo ubu unye am here kandi vraiment nditeguye gukora n'uca nkuriya afise nyene ivyumviro nyavyo pana utakaza umwanya noneho birafise iyo bicana uko bikorwa murahawe ikaze donc nivyo novuga gushika kuri umwanya premièrement reka ndababwira kumana kandi ndanabatuye n'umushatsi wiwe afise naturel nziza wow thank you ufite neza afise po sexy reka gushikuza po il naturel ndakunda po il naturel uburoni ibintu byinshi uburoni wasanga ndi John Bidon Bajaj mu misi itanu zo cunyanga hariho indemano ari byo wisize ugatagata hose ni bon byari by'amabara rouge mauve rose iki one people different color orange coca bon ariko ari ngene ukiraho nyene you are my friend okay bon kwera ko nabonye nyene nabiboneye ahantu peut-être iyo nza kwibonera ahantu hari mwibanga nayo kubwira mwibanga ariko urabivuze ngo nacyane nziza ndare niki cye nibuka ibintu heruka kuvuga mbere ryari numva ko abandi ibintu byinshi kera ari ibintu byanakurikiranye ngo ufise amaguru meza ngo sinzi ibingo by'abakobwa bagufi n'ibikibo umva navyo timara umugenzi wa jeno arasaza agira zite Fafa tubizanye ukuri aru ntunzi none yego uranzi yego ndakuzi cyane kandi turabitse nta maguru mabifise ariko aru umenye ngo bavuga ngo ubwishimo bw'ikere bakibuje girike tugende uke nirundi jewe iyo ntindaba kandi ntizigera indaba oya ndiko ndakubwira nuko mfise amaguru meza okufise amaguru meza ndi sexy okay muguca ubona yuko ubivuga donc wishime uvugire hejuru bitangaza oya no ndakubwira ikintu kimwe impamvu nabivuze shuma madahara akantu yigeze kugira angereranya nako akantu umego n'umusambi ukuntu sindi muremure sindi mugufi ndi moyenne sinonze sinzibushe donc waragereranye mu by'ubugufi n'uburebure mugakondo uronze sinonze je guys ni muda ntiyonze alena ntiyonze okay bise tayi nziza kugira sexy abazungu bakunda merci okay bon ni washatse tuzani yo sije ego aruje ibintu byo kuvuga ngo amaguru meza ngo ikintu none ndakubaze yari ndabona gusubiriremo imbere ya kamera ya Nick Drip Show yes Link Arlene Al jewe umukobwa wa papa na mama amaguru meza none okay basi kubera ko uvuze ngo hari akantu namba sinzi ko ari ikintu cyangwa akantu ngo kimano ndegetse ngo ugereranya nako yageze kugereranya basi ubu ndiko ndumva basi iyo byo bavyaravuye nico cyatumye ahubwo parce que yangereranye umusambu urabona amaguru yayo abari maremare bonje na bolabya kwenye picha sindabona live n'amaguru maremare fise kandi abayonze cyo n'amaguru yonze fise bifise amaguru akwiranye na tayanje gisigura yuko mbyibushe kujya kuna abantu bavumbuka no mubiri wose rero urumva je nzoza kubona mu mwanya nanje unyadatse Fafa fisagura ko ifuno sinzi kwino ego ndavyumva ubu oya no nzi bivuga ngo fisagura meza gusa ubu basi ndatahuye yuko ego je naravye none nawe bashaka none ego nawe bari meza data wanje mugabo naho nyene turi buyage amaguru meza naribwa shayandi y'inka ikinono c'ingurube bashira mu isombe
urumva muganda avuga ati nanu yego mama wanje yaragoroye intege mu kuzigorora yashirako amaberebere mu ntege akacacisha ugire ko twigishe n'ingene bayakoze kuko ngo wowe ari uhari ahubwo uzibikorera umwana wawe nimba uzorongorwa nimba uzobyara no musike n'ukuri jewe turamarana kiragoye cy'ikirundi nimba uzobyara canke yumirije kuvyara uzogorora umwana wawe ahubwo tukiri aho nyene nimba nzovyara nimba nzovyara ndashaka kutavyara rero uya urashaka udafise gahunda yo kuvyara cyane nibuka navyo ndavuga ngo abakuba bagufi ngo kurongwa n'ibiki we nturi ngaho none singira jengira ngendesha ndi mugufa ariko kandi ngenda mbere yawe service yose no kuguterera ndaguterera none umva ko wabeshe wadupondeye ubusa erega sinavuze ko batarongogwa bararongogwa ntibamara kabiri Arjeni bari kweli kuri umugenzi nari kuba nagufashe ngano nk'izosi nukuri ko no oyo urarengeje pre bafatanye mu izosi bose barabagenzi ariko byaruhutsiye ngo ntibubaka kubera kwera ubugufi kubera iki abagore bagufi bafise amanyama niyo atanga kuzaza siburo zawe zasobanutse abagore bagufi none je ko ndi ngaha amanyama afise naya tudukurure kose bizane ntabanga ari rimwe bizane Fafa premièrement arafise amanyama okay naho uri kuramuraba gutya n'umuntu kuramuraba urabona yuko umugabo ntazovuga ngo nawe ngo guys abakunzi bani drip show n'ukuri vugisha ukuri ndaba amanyama Jefferson bashaka nanye uri umugenzi je ndakuzi ariko je n'amanyama afise urayafise okay naco wowe basi ukora uko wobumbona urumva ashaka kuga abagore bonze kumbona uko ariko atari konde exactement ndabigutuye n'ubungira ndabigusubiremo turubaka ego urugo rukarema mwe murira ku nzigo mujya ntibibashike umuntu aje mubona nka twamara gushika tuzovyibuhasha uvyibuhishwa niki ni benshi nzi batavyibushesha ere kuvuze ngo uvuze ngo ari rindira twerebwe rindira noba ngumanje ivyo papa na mama uvuze ngo rindira hariho tungurusumu no wambuze rindira tukiraho nyene tugende bukebuke tugende bukebuke tukiraho nyene uvuze ngo abagore bonze seke none umugore umubadeja wamaze kubishikamwe no kuvuga ngo abagore bonze uba wamaze kubiri ko mugabo na ntuze yabivuze c'est qui l'artiste comédien kigingi yuko abagore bafyibushye ibintu by'ibipacura kimihiya ninamara kugeramwo nkaca vyibuha gose gusumbanga ariko wewe ahubwo naka kabiri ubona kazogenda rero ndabigutura sindi ngaha mbe uzogenda ryari hoho uzogenda ryari hewe jewe vie privée yawe oya c'est pas ta vie privée ça okay ndase musheri sivyo urabize musheri ndase musheri kandi tireke uramuzi okay ariko ngira ndababwira ikintu kimwe sivyo none uzagenda ryari yaro ujya naho ahari ashaka gukina akakundi n'uwundi wese yagukinye akabe ibyo bira ushire ivyandi byose kuri okay oya no reka sivyo vyanzanye ngaha nkuko nakubwiye ati je bijanye nanje na carrière yanje sindi pressingize gute sino canzana vie privée yawe hanyene ngo fuki n'ikiri kiko sivyo twajemo sivyo ariko umenye yuko maripo ni hapa duniani wowe kuraponda abantu ngo akuba gufi imikoshi zokuzako ucusazi iwanyu utangare nje ndabikubwiye gabanya gupona abagore bango bakubwa bagufi ngo sinzi ngo byo bagufi ni bagufi kandi sije nabagize bagufi kandi rero nuko bose bapfuye rumwe okay ntacu bizo tubireka uruvuze ngo ufite amaguru meza amaguru mabameze gute amaguru mabi baba bafite amafundo like me najewe uba yamaguru aje kwera uyazi uriko ramvuga ngo kini bikumvera kubwira abazungu bakunda uzurabe umukobwa w'umuzungu ubajya abartiste bose uzubona uzumurabe yambaye impuzu ngufi n'ikirato cyo hejuru nta numwe afite amaguru nkayo waba bafise ifundo ifundo ni karite ivanye n'ahantu buri bivugi ayo maguru yawe ni meza bivanye petete no mu Burundi ni hanze oya tuvuze none waravuze ngo ni mu Burundi wavuze ngo tayawe kundwa n'abazungu vuga nkayo maguru yiwawe abazungu ntibashaka kuyereka ono sport uyikoze sha
Bana nico umugabo wumvise ariko nubundi jewe naho nokora sport gute amaguru je ntiyo hinduka amaguru rindira amaguru no aru amaguru kitamanti ahubwo yoza mu nguvu nyinshi nimba uvuga yuko iza sportif rero ziragitse usanga haje ifundo sha jewe nta fundo nogira kita gute ufise inyama imeze gute rindira aru ikindi kintu naco n'abakunzi ba Nick Diposho bacumve mbega ubu amaguru meza bisigura ikina amaguru abameze gute dusiguriye kwanza ntuzavuge ngo y'amaguru agororotse ameze gutya aya ntabara amaguru meza umva kuraza kwifundo oya sinavuze ifundo canke ko navuze kugororoka ntabwo ivyo ndiko ndavuga kwanza samaguru agororotse bose bakangwa amaguru sajya agororotse nka ko ngaho ubaye abapupe y'umusigati agiye umusigati canke ikibaho sinzi ajya urane karamu basishinze kugororoka okay hajya n'amaguru meza bifise yego amaguru meza umukobwa afise amaguru meza afise amaguru agomba kumera nk'ama parenthèse abona je nafise ifundo bava wewe erega sinavuze kura kandi sinakuvuze ntufise amaguru mabi ahubwo gusa ukibona gafundo yaba wafise ifundo wari kuba ufise amaguru meza kubera ko ufise du parenthèse harimo du parenthèse yego gaje parenthèse mugabo je rega none sport gashanda yikora nawe rinde uvuye kugira ama sport utura mbewe mwanya wa sport no kuranye Ninavuze yuko ndiko nyohereza abakunzi ba Nick Drip Show n'abakunzi bari nkanga ndavyumva ivyo ndavyumva ariko inyuma y'akazi haro vie privée sha urarumenya gufungura gusenga hariho kuja mu no nivyo nivyo ukunda je kuva no ibi bintu no hari urinshiro je maze gufungura muhira kangahe niyo mpamvu uwo mwanya nyene ufata ugiye gufungura niho mwana ushaka ibi bintu nanukira wigire nko mengo je ntaco ndabiziko turazi ibi bintu turimwo birafise ama stress urumva kandi tweke n'uvyo vy'ama stress birasaba yuko umuntu azarishaka umwanya akagira ga sport kugira yumve mu mutwe kamerewe neza kugira yumve umubiri ko uguma ufise force zo kubikora sino wohwera nimba utaragira sport rero aru bon sinakubwiye birebira ariko tangura bibaye ngombwa n'akanatatu ushireko kuko tu vas mourir ma chérie tu vas mourir kora sport ndiyizi kandi nditahura sivyo en tout cas naho ubu ni sportif nta sport wakora ngo jinzani ijewe inanire nivyo bibaza erega ntubibone uri muto kashobaza ngo jewe kunonoka n'ubunini n'ubutoto nawo bihwanye ndakunda nkore ikintu pratique théorie uzeze wambaye tenue de sport uzeze wambaye tenue de sport ikiganiro dukore tuko turakora sport genda naho wocu uvuga ubunyene oya sizindi gahunda panga arupanga tubipange yego turabishize muri gahunda turanabemereye yego azeze yambaye tenue de sport ndabe pomage ukora ndabe ko ushobora kugira nta kibazo muguremera ariko konda no kuvyibuha tabure no kunonoka urumva uravyemera ivyo nivyo sindavyanze ariko ntushoke ngo usubira kuvuga benda kubazira kwa jewe uranywa amazi wowe uranywa amazi nyine akwiriye kweli nari nshobora dusamaze kubona ko atagurde nimwe ndakubona nta gurde nta mazi mbona utuma uyanywa gute nta mazi jewe nwa muri gurde yego ndatuma agura none ko imisi yose twaba twakwa nta na rimwe ndakubona na mazi none urega cyangwa uriba oya neze bimumvugire oya apana nguhe na Fafa haba kuri biho oya na turekesha hari ubudetaye ndana bagura n'umuntu hariho n'amazi hariho gurde ibintu amazi shiranga tura sport twatanguye twatanguye je ndi mu sportif yaraba kuboko kubasira igishiranga tura nuko uyo munsi bari kura ukoko mu sportif kwa oya uzoba tenue de sport nambari yindi ego panga gahunda jendi ready hamikindi naco nizo kutaje kundukira ngaho ko ngaharu uvenda kubwire ntufate nabi je naje kubera ko warunkene ivyo dukorana okay sinarinzi sinarinzi rindira sinarinzi ivyo nakwati jewe ibi bintu gahunda uwanzaniye sindi I'm not ready received rero mugaca mvuga ati sinogenda
urumva kuko nta mwanya gutuhari reka ngenda kubwiye kuko wana wabivugiye kuri ntuzeye reka ngenda kubwiye ko ibintu hagize yuko vraiment no uranyirukanye yaro nyarutse urazi neza kuzonkenera dusoye gukorana none Fafa sindakwirukanye urukura ndisha mu bwonko sohoka ugende Fafa please sohoka ugende singiye ariko kuko ngiye ndazi ko vyo kugora ivyo bintu vyawe byo kwishebeduwa wikaza winywesha amatabi n'ibiki amaki ego ivyo bintu ndakuzi okay Fafa haguruka singenda aru singe aru ibintu vyawe byo kwigumura jewe sindabishaka kuza kunyigumurako ejo uzonkene zo telefona Fafa haguruka Fafa aru Fafa ingo kubahana ni munzi wanje okay Please. sortez jana aru ndi jana okay ndi jana ariko uyu mu Fafa okay Allez, parfait. Les amis n'ubu uyu munsi ngira nsubiremo ngira mpe gasopo umuntu wese azi yuko jewe ndamutumye ko dukora ikiganiro n'ikiganiro simba ndamutumye ko ngo duterana amajambo canke ngaze kunuka ni wanje ntangaburira ntaca mfasha nta kintu kimwe sinsuzuguye umuntu wese no ariko umuntu jewe nzotumako kugira dukorane ikiganiro akazana ibintu by'agasuzuguro tuzobonana babi sinkunda kagaye I'm so sorry kubona ikiganiro giheze nabi ya link Arlene Alu comme d'habitude msibasirwa mimi msimena maso yinyana so mugubandanye mukurikirana ni Drip Show mubahe numva yanancaze no mu mutwe so mugire n'amashara menshi mugire ama partage mugire na subscribe okay bye